Makuru yawe Meza. umeze neza? Ndashimye. Aha niho kuba Divine. Divine right. Ego. Ego ni aho. Aho ushobora kuba washika naho tuje kumuraba. Nta kibazo. Merci. Murakoze. Horo. Aha niho kuba Divine. Twari tumukeneye gato. Ego. Aho twakiriye uri mu bihe Jero ndabashitse rero muri bintu byo gufata mu video. oya divi warika gukara Yasivyiza. bigute Ni sawa. umeze neza byo kuraba urabizi Hari umugana agomba ngende. oya utwihanganira akanya gatoya gusa Ntimwabisabye deje. oya divi nese bigusabye Integuje. yo oya ubyo musi hari akantu wanyiriye ko nk'ideni Deje je nakuze ndi umuntu akunda kugwa agwaragurika cyane. Nose probleme y'amagara. Nengwaye amanere amaso nose myopi nk'umuntu ari nk'ari nko ku masanimetero ngahise nashaka kumukabuta isura neza sinabona cyane nari ngoye n'amatwi ndakuru ubwo buzima fisi izo probleme z'ingwara ku ishure nka fisi icyo kibazo cyo kugwara nkama mu bitaro aho se burya ndafise inkovu nyinshi ahantu baguma banzi bagura kubera taje ndajivoka kandi nta misi myinshi yaje oya ndibaza ko mburamye kandi nagiye byemera ivoka nanjye ibyo rero by'ibintu ko nabidandaje nkiri muto donc atamuntu ndumva yontwenga mugabo ibyo by'ivoka nta n'umwaka waciye vraiment muri 2020 aha nyene canke oya nari ndi ngozi naradandaje amavoka ndaja kuyarangura yes ndaje kuyarangura barayanzanira no ku giti ndayatarika mu nzu ndayadandaza ndi turi ku mutanganoro aho tugiye kuraba umuririmvyikazi asanzwe avuza igitari neza cyane tumaze gukorana nawe iganira ariko hari byinshi dushaka kugenda kuvugana nawe turashaka kugenda kumuraba hariho byo dushaka ko atubarira nawe ni Divine aba ku mutanga tugiye kuraba mugumane natwe kugira ngo turabe ko ari hari hama tubashe kuganira nawe Makuru yawe Meza. umeze neza? Ndashimye. Aha niho kuba Divine. Divine right. Ego. Ego ni aho. Aho ushobora kuba washika naho tuje kumuraba. Nta kibazo. Merci. Murakoze. Horo. Aha niho kuba Divine. Twari tumukeneye gato. Ego. Aho twakiriye uri mu bihe Jero ndabashitse rero muri bintu byo gufata mu video. oya divi warika gukara Yasivyiza. bigute Ni sawa. umeze neza byo kuraba urabizi Hari umugana agomba ngende. oya utwihanganira akanya gatoya gusa Ntimwabisabye deje. oya divi nese bigusabye Integuje. yo oya ubyo musi hari akantu wanyiriye ko nk'ideni ndashaka nkiyonza nambaye ibintu by'ibiko ye ntabwo oya ndakumenyereza wowe umwana wo mu wigi nari ndabizi divi mbabariye iyo nakubabarira sinabikubwira n'intebe mugavira amako kantu nuzi ugasubirije ivyo kungwa ko gituma ndabimenye umwana mwiza ndagushimiye nyene usanze nyene Imana yarangiriye neza sino Imana ishimwe gusa sanze uberewe cyane sinzi merci beaucoup hama nagira nje mu kazi ndafise ibintu nagira njemo ntacyo uyaranje vraiment ntacyo tiranyarutsa ugira shopping he kumengura kazi ego kwera oya nuntu bw'Imana nubwo no ikora mu rufumero ndashaka kuyambara ukamubwira ko mberewe niwe nishimira Imana umuntu bw'Imana kandi merci ndabona ni byiza cyane Divi ukunda iki bujya mu buzima wewe nkunda iki nkunda gitari Kunda gitari? Ahubwo mbwira ko iri inzara kubera gitari. Narayiriwe deja ndiko ndiga gitari.
vya vrai ego cyane byaba byagenze gute wirwa inzara uri kuravuza kandi ndayikunda kandi kandi none ryaca rirenga none na midi narashobora kugenda mu gatondo kakari nkataha mw'ijoro kandi ndiko niga kuvuza inoti imwe niko by'amanota sinzi ko ndabizi nani umva ko babaye bindisha intoki zibabaza birababaza cyane mugabo narifise iyo ndiko ndaje donc narifise ibintu ushaka gushika ko bice muri gitari Divite taravuga birebire twareka kuguhorana ikiganiro buherutse abatarakiraba mu jenga ho haruguru murakibona iganiro duruka kugarana nawe no muri kazi n'ibindi agomba tugire byinshi ndashaka widondore neza kuko ndabona umwana w'umuje widondore byose kandi yere byanyavyo tubarire hanyuma bakumenye abatakuzi neza ba ku mazina nkuko nabibabwiye buheruka nitwa Ninza Divine Light nkaba mvukana n'abana batanu harimo n'amahasa kandi ngira uwo wa gatanu nyene ndumuherereze warahatse oya nivyari gukunda Imana yarifise umugambi ifitiye hari ibindi ushaka ndetse uvuka he mbe uriga warize canke ukora iki nturaheze mvuka nga none tugire nangano ni herega nibahabona je mvuka mu ntara ya Ngozi ushaka kumenya ikomine n'umusozi ushaka kumbaza birebedeje utari wanabisavye ntiwasavye n'umwanya wanyemereye mvuka muri province Ngozi komine Busiga zone Rukecu Divine kusa n'umunyagisagara usa n'umuntu yamanuze vraiment usa n'umuntu wavukiye hanyene kandi wahanyene mu manshinga neza yakenze gutogira ngo wisange cyo uve nkuko nyene canke ivyo ni ubivuze cyane yandika muri commentaire bakatubwira uko je nivyo ndiko ndabona kandi ndibaze nawo nyene wo bishingira ntahe ndibona ubuzima entrete ndafise n'indirimbo yitwa uko n'ubuntu nibaza ko nibimbwiye birimo niyo ndirimbo rero tubishimira Imana ego n'ubuntu bw'Imana kumva wo mvuga ati sinsa no manutse kandi ntanuke ndimbaza ko maze ukwezi ino manutse ndavyemezwa n'ikidi nuko ndabikubwiye canke wari waduze kwanza kuramukanya mari y'imisi ibiri ucura usibye ko nasanze manuka Bujumbura nje kura ku mibindi bintu mugabo siyo naho ramba aho ni vyiza no mubuntu bw'Imana we buguhagije nta birebire apana uvuga ngo ubuntu burampagije kubera ibintu byose ndabironka ku bw'ubuntu bwayo usanze ukora iki je ngo sanze ndi umucuraranze wa gitari ndi n'umukozi w'Imana ndahimbaza mishengero Holy Center kandi ndafise n'akazi Imana yaranteka iramakazi muri company yitwa Kings Water duhingura amazi aryoshe cyane yitwa Kings Water asumba yamaze kunywa yose je nta namazi naho nkunda mugabo ndayaguhanugira ikibazo mugabo kubera utari wabimbwiye vraiment ufite amakosa menshi umuvyigeka kumuvyibuka ivyo vyahe deja n'umwanya je ndiko ndacererwa ngo okay bati reka reka tubandanye ndashaka kumenya ubuzima bwawe ukuntu wakuze ukuntu wabayeho ukuntu wagiye uragera ku ntambwe ugeze kuno munsi ndibaze ko uyishimira ndabishimira Imana mbwa hariho n'ahandi heza nifuza kugera gusa hariho n'ahandi ubuze ngo ubuzima bwanje ni twandende burya umuntu arinze ageza ku myaka 20 n'indi ntumbaze imyaka afise gusa ni myinshi rero urinze uyikwiza wowe wahuye n'ibintu byinshi deja ubuzima butangura mama ukija mu nda kwa mama wawe shotangura hari akanabonye rapapa bavuga ngo umuntu batangura kumuvuga ngo iyo mama wamufise inda baca batangura bavuga ngo ujya umuntu ngo aribungenze ngo bana muvuvyaye nawe bavuga ngo yabyaye cyumva ko umuntu atangura kuvugwa kiri mu nda rero urumva ubuzima bwanje ni burebure sinzi ikintu shaka ndabwire ku byerekeranye n'ubuzima bw'iwanje mugabo ni iswa ndende kandi ushobora kuvuna ushobora kumbwira mu ncamake ukuntu nakuze deja je nakuze ndi umuntu akunda agwaragurika cyane nafise probleme y'amagara nengwaye amaso nafise myopie nk'umuntu ari nk'ariya nko ku masanimetero ngaho sinashobora kumukabuta isura neza sinabona cyane nari ngoye n'amatwi ndakuru ubwo buzima mfise izo probleme z'ingwara ku ishure nkama mfise ico kibazo cyo kugwara nkama mu bitaro aho se burya ndafise inkovu nyinshi ahantu baguma banzi bagura kubera kugwara rero ico ni kintu novuga ntazo kwibagira mu buzima ko Imana yankoyoye ico tumashima Imana kuba yarankuye mu ivyo bibazo vy'ingwara mu kindi jewe
nubwo narise mu magara make nama nifuza kugira iterambere mu buzima ndibuka jewe mfise imyaka ingahe kwaje nakuriye ku mutante mu Kirundo umutante wanje niwe yandeze mutoyi wa mama nje muri vacances muhira ndibuka ko nakunda kudandaza ibiyoba urambeshe waradandaza Ndiko ndimenera ibanga peut-être ko hatabwage ko ndabivuga gusa naradandaje ibiyoba bikaranze bitetse bikaranze naravyambara nkuko unyi nkishanete nizo bikarangira canke harundi naravyikarangira nkavyite bo naraje kubigura kuri boutique kandi natanguje umutaye w'ikiro kimwe sinimuka igiro nimba caguwa nk'igihumbi n'amajana nisho natanguje narabikaranga n'umunyu mu safuriya nkabitekera mu gashashi nkavituririra na buji canke nkacana imbabura nkaza ndacisha ko kuri hajya kuma nk'ivyo we ntavyo womenya hari abantu neka kumenya gute n'ingahangana gute wabikora narise nk'imyaka nka 11 guco canke 12 nari nkiri muto numva umenga kesho sinurondera amafaranga ndakunda amafaranga termake natangiye kurarondera nari nkiri muto nubwo ntarayaronka mugabo ndafise iryo shaka ryo kuyarondera none ubu uriko nibiho uriko urakora kugira ngo ukomeze yaronka ko numva watangiye kurondera kera nakubwiye ko ndafise akazi muri iyo company yitwa King's Water kandi la fois passée nakubwiye ko je sanzwe ndinba mu mariage iyo byashitse nkaronka isoko ndagenda nkaririmba bakamereza n'ivyo 5,000 nkataha nkagura agapantaro burya ngombwiye ngo ndaberewe kandi je nta muntu ngurira impuzu nje nigurira urazi no gucagura gucagura ndabizi ushaka nawe nzuzi ndakwambika donc ugiye kugura impuzu uzurampitana ndakujana kugurabiriza kubereye kubera hari ukuntu nafise taye nziza merci nawe rero nibaza ko uvuze ngo isaha y'ubuzima bwanje byinshi sino bidondagura mu no mwanya kuko umwanya ni muto deja ndiko ndacererwa ndafise ibindi ngeranjemwo tugire duke ibasi nakwiye ko nadandaje ibiyoba yego kandi nta muntu yarabizi antuka nibaza ko atamuntu yarabizi kiretse abantu tuvukana na papa na mama ndibuka twaragenda nesha umwana muhira muri famille twabana twarabidandazanya we yari umuhungu je nanje bari bazi ndagahungu ariko ndi muto nambara nakakabutura kaga koboy kagasokoje hariya ku maguru kasokoje ku maguru sinzi ko izo style zizi wasanga nakakabutura gafise ibintu utuntu nk'utunye ku maguru wamenga nyene agatire wakambara numva kandi vraiment nafise akabutura menga ndagafise ari kamwe vraiment niko nakunda kwambara ngiye kubidandaza ndibuka umunsi umwe sinzovyibagira ikintu canciye intege burya mu buzima ibintu byinshi biraduca intege mugabo iyo usintumbero ivyo ntavyirengagiza negeze kugenda ndabishira ku meza hano mu kabari abadandaza kwako ndabishira hari umuntu umupapa acarankubita ikofa ashambwira ngo tuvana imbere ushaka turire ubusa nane niko nirondera nayo majana 2 nitahire baca batangura kumbwira ngo abarire ubusa ca ndabitora ca ndonguza kandi kabarira ko nakandi kantu nazo kwibagira hama ikindi je muhira narakunda gukama tadutunze inka kandi narakunda amata ubu ndayakunda mugabo ubonye kubera ntari muhira ngo baze barayankamira cyane ndayikamira sinkunda kuyankira se ndayigurira cyane nawe niwaza kungurira icyanya kenshi utaje rero urumva narakunda gukama n'utuntu nibuka mu buzima nakoze tutamenyerewe n'abakobwa dufise inka muhira narayikunda narishara kugatebe kagasonga bugari muhira agashira ijage ngaha nkayikama sinzi we ko nibyo gukamuzinira ndabizi n'ubu nimba musinka ucumbwira yanze kugukamira nze gutumaka rero n'utuntu nocisha ku mayange mugabo reka ndabwire ukuntu ubuzima noba naciyemwo ubumenga ni ubuzima nyene bitamenyerewe je narigeze gufata intumbero kwiga igitari entreta imbere ko ninja mu bintu byo kuririmba je narabikunda kuririmba mugana ntavyo narinzi sinzi niyo bituma umutwe ibintu by'amagame kuvuga ngo waririmbiye ngo ntavyo namenye je ntavyo narinzi kwa naba mu Kirundo mugabo abaneshure twigana misi yose hageze gusenga mu gatondo nje nitanganiza gutera agakorasi muri ishure narabikunda cyane mugabo akantuka bari barantazire n'izina naryo no kubwirira ngaha yari kuge abana twiganye ni bamara amaze kubera baragiuka hari zina bamamagara yandika muri komati nabyo bakora barankunda ni bamara amaze hama nicyo bakunda kuntazira kubera kukuntu umenga nukwita imbere mugabo narumva muri jewe birandimo ndibuka narigeze kuririmba karirimbo ndiko naririmbira amanota ku ishuri niga primaire na compoje gusa ni karakima ni kariga gospel kandi bamenyeye muri gospel sino bakaririmba naranakibagiye rero baba narakunda kuririmba cyane nkumva umenga no
noririmba mbwa ntavyo narinzi ntangura mbonye byo kurimba ntabishoboye nta myaka myinshi yaciye nibaza ko haciye nk'imyaka 3-4 guco nja kwiga gitari kubera narayikunda cyane nangura kwiga gitari muhira abo tuvugana ni banahura navyo bari bamenyera bavuga ati je ni adolescence ndi bukavura mu barakunda kubishwanira kenshi bwa narabuze n'umuntu anyigisha je ndafise umwana witwa Adresse w'umuhungu no anyigisha gitari atangiye kunyigisha naragenda muhira shakangara ko kambwira nakarura umukobwa ntavyo uzobandanya kama gitari yiwe akacinye kinoti imwe nkayimara ko nk'amasaha abiri atarigera aza kundaba kubera yazi ngo ntavyo nobandanya ndabura umuntu anyigisha mbwa nafise courage iyo courage yari muri je niyo yatumye abantu benshi bifuza kunyigisha mugabo kubera byari bindi mu maraso nabivuze arafopaje ko Adresse kuranja avuza gitari rero ndabibandanya dimo narabibandanije kwa nafisi iyo ndiko ndaje nafisi gucapa ushaka kugira numva ko gitari izompuze n'abantu kandi nibaza ko ari yampuje nawe cyane niyo yabaye intandara kugira ngo muze kundondera cyane ko sindabimenyereye urumva rero indoto zanje ntizari z'ububesha hariho inyungu nyinshi maze kwibonamwo mu kuvuza gitari byinshi cyane vraiment maze kuronka kubera gitari rero sinzi rero ko ikindi kibazo ushaka kumva none ubu tubwire imigambi ufise utegura iki utegura gukora apa uko je usanzwe ndi umuririmbyi muri gospel ndafise indirimbo ndikunda ndinjiza muri studio narabivuze ngomba gukora mbega ndakubaze nawe urubatse we mbega oya je sindubaka kubera ikindi kiragera uragezewe nuko hari ibintu byinshi kwanda tugikora imbere ko tujya kubera iki none nikubuza kuja kubaka cyane uraronka umuvyumva kumviriza birashoboka nkaba ntaramuronka canke nkaba ufise indi migambi wamanze gukora imbere yuko ngenda kubaka ndakumva vraiment none we ryari jewe ko ryari sinzi vraiment mugabo nibaza ko ariyo nja mugasuba basi rafite umukunzi jewe oyibyize kubimbaza inyuma ya kamera okay undavye ubona sari umuntu afise umukunzi hari ukuntu basa oya noba mbeshe noba ndiko ndabeshe ndafise umukunzi impwemu yera ndetse wewe ngo wanje ni yes oya bonds just your context yavuzemwo gusa reka turaze ibyo tubire kuraza kwimbaza sawa turabiyaga ni cameraman atari karaturaba ubu dushaka kumenya rero umugambi ufise ko ta mugambi wo kubaka nta mugambi ufise wo kubaka vraiment no bambesha mugabo sinovuga ngo nta mugambi ahubwo ndufise ibyo ushaka gukora kugira ngo nze nubake n'ivyo narabivyaye ari abigeme banshi bosi bose ariko benshi bikunze akiga agira ubuntu akiga kaheza canke ubutize hoho nibindi bintu kenshi biyumvira kubaka nico kintu kiri imbere en fait n'abakobwa bakusanga bafite ivyumvira ati je reka manze ndondera amafaranga canke ndondera ubuzima kugira ngo nje mu rugo benshi avuga ati umenga mu rugo n'ahantu ho kwirukira n'ahantu ho buhungiro ukubiswe muhira ugwaye ufise ibibazo bitandukanye umenga akobwa ati nopfuma njya kubaka wowe mengana anyibikije akantu bakudakumbwira ngo jewe ngo nzokira izo ngwara zose mwe nakubwira ngo ruko ngiye kubaka mana yanje nari nkiri umwana avuga ati nenze bakaryari kugira ngo nkire fete jewe nk'akantu maze kugira nk'aka experience kuri ivyo onya abakobwa bose barakunda ubuzima bwiza barakunda kubaho neza barakunda kwambara neza barakunda gufungura neza rero kubera ko si benshi bafite ishaka ryo kurondera baba bumva umenga bagiye kubaka ivyo bintu bazoca babishikira hari umuntu tugeze kuganira mu miseze Rwanda gacishamo cyangwa ati burya abakobwa barahinduye intumbero bitwa abafasha kandi umufasha kivuye mu gufasha kandi umuntu aje gufasha umuntu ko ari ibintu byamunaniye mugabo abakobwa benshi bagenda bagiye gufashwa kubera bagenda hari ibintu bashaka batashikiriye mugabo bagiye ku bagabo bashora benshi usanga bagiye ku bagabo baravye ngo bafite ivyo bintu sinzi ko ari cyo kintu cyambere baba bakwiye kuraba kugira ngo baje kubaka urumva babagiye kugira ngo baronke za mpuzu nziza donc harimo akantu abakobwa ntibakunda kuba satisfaite n'ibintu donc benshi abakeneye kugenda kugira ngo aronke ngira ibyo bintu yipfuje cyane akabivuga kubera abakobwa benshi ntibakunda gukora ubuzi donc baragaye ubuzi entre etage na ndajivoka kandi nta misi myinshi yaje nibaza ko mbramye kandi nagiye byemera ivoka nanjye ibyo rero by'ibintu ko nabidandaje nkiri muto donc atamuntu ndumva yontwenga mugabo ibyo byivoka nta n'umwaka haciye vraiment muri 2020 nyene canke nari ndi ngozi naradandaje amavoka ndaja kuyarangura ndaje kuyarangura barayanzanira no ku giti ndayatarika mu nzu ndayadandaza
kandi barantwenga bavuga ivoka ugeze mwivoka ndavuga ati mugabo izo voka promadara mbyari ikindi kintu naradandaje amavoka mugabo bose bantwenga baraje kuyifata yo cyane iyo voka yari nka blebani abantu bantwenga nibo bazishoreye navuga ati muntu nkinge mugabo amafaranga muri ko murayanzanira ni bon donc cyo washaka we yari amafaranga nashaka amafaranga kubera hariho mu apotre wacu ariko atugisha mu shengero yavuze ngo ntaco bitwaye kuja kubumba amatafari ukubaka mugabo ukiri kurabumba y'amatafari nivyo racafura mugabo ikiza kuvyara donc ikiza kuva muri ajya amatafari wabumvye kiza gutuma uhura n'abandi berewe mugabo wewe wamaje kugenda kuba kufyatura amatafari mugabo babuze guhura n'abandi ko rufite nuko hari icyo washaka gushika sinitaye kuko umwanya ndiko ndadandaza amavuka mugana arimvira ati hari handi hantu ano mavuka yongeza nka déplacement ishikana ku bindi bintu none narose amafaranga bantwenze nk'ubu dufata nk'izo voka nk'imanda zitandaza nkaca ntonga n'umuduga nakwiye mu nyungu y'amavoka nuko ko umuntu yantwenze nayo ntunga umuduga atarawutunga kandi sinabihevye ngo nukwera ngo bantwenze uyana naciye mbona ibindi bintu nokora naradandaje akakioski ku ishuri cantine scolaire abanyeshuri nkabahereza ibitumbura n'ivyayi bakanwa misho saa 4 n'abafite teremusi y'icayi n'ibitumbura ngiye kudandaza ivyantere soni kubitwara mu ibarabara ko nabanzi ico nshaka kumenga uri umu creative cyane yego kandi nibaza ko sinzi ngo nabikuya mugabo byinshi ndabikura cyane kubera inyigisho duhabwa mu ishengero biratuma numva umenga nk'ubu onye nimba umu apotre wacu ageze kuri ibi hariho ubuzima yatubwiye yaciyemwo cyane nanje birantera intege kubikora kugira ngo nzoshikire aho hantu numva biba byoro mba nufise ico cizere ko nanje no bishikira mugabo biratuma dukora rero abakobwa benshi ntibakunda gukora mugabo bakunda ubuzima bwiza barakunda kuja hanze baberewe mugabo ntibazi kurondera izo mpuzu kugira ngo baberwe je vreba nta munangurira impuzu nta numwangurira impuzu nje niyambika byose ko mubazira byinshi mugabo byose nje ndavyigurira nije ndavyironderera bimwe harya bironka kubw'igitari niyo mpamvu ndayikunda nabwiye ko ndayikunda sikubera ushobora kutana fungura kubera gitari ndiko ndayiga sinafungura naririrwa ntafunguye kubera gitari rero ni tuntu twishinge ndakora mwibanga mugabo tukaca dutuma nsohoza atamuna ncisha mwijisho rero abakobwa benshi ntibakunda ubwo buzima bwo kuruha donc bashaka baje kubaka kare ego baje kubaka kare je nivyo bamikazi ngira ngo sinzi mugabo harabo byerera n'abandi biterera usanga ahubwo ivyo yari yiteze ku mugabo sivyo yaronse kubera nta muntu ukunda umuntu aguma muri mera biraryoshe cyane ko erega birashoboka ko natwe abakobwa two kwihangira imirimo hamwe n'umuntu aje kukurondera muzoja kwicara mu ntebe nziza kubera ko uyirose ku mugabo ahubwo aziza kukuraba aje kugusaba ahubwo aje kugusaba ko mwobana azogusanga wicaye mu ntebe nziza ivyo bintu bizotuma nawe uhehesha agaciro burya umuntu niwe yubahisha kugira ngo bakubahe birafatanya nawe kandi udakora ivyo bintu bituma bikubaha hariho kanu bakunda kuvuga ngo honneur sans travail est une tricherie umu apotre wacu rero urumva icubahiro atabikorwa donc utakoreye ni gutrisha biraryoshe cyane ko bokubaha ibintu wakoresha nimba umukobwa yumva umenga arashaka gutunga imodoka yumva umenga ni mukazugende ku mugabo kugira ngo iyo modoka ironke hari gatayironke wese atangura kuronka amakofi kubera ntaca afise akora nta na kimwe nukuremera umugabo byose ni umugabo bimuha niye manero niho haba ubigeme barindira bose baje kubaka cyangwa gasanganye naricaye ati kandi abandi bakagaya ubuzi bobahanura gute ikintu je no bahanura nuko bopfa mu bohindura ivyumviro bakiyumvira ko bashobora kwiteza imbere imana ijambo ry'Imana ivuga ngo nzoheza igikorwa vy'intoke zanyu aya maboko imana uyakoresheje imana iraguhezagira nibaza ko bova muri ivyo bintu vyo kwiyumvira ko ubuzima bwiza buri ku mugabo gusa ahubwo ubuzima bwiza turashobora kubaho tukiri abajene donc tutaraja kubaka hamwe ubwo buzima tukazobubandanya tukagenda no kubaka ubwo buzima tukabubandanya bwatwarabubayeho no babwira nuko batosuzugura akazi na kamwe ico cyose umuntu yokora hariho n'abantu rega ukuje nagenda na gitari byari bisuzuguritse kumva umenga no yikorera gitari nkagenda mwibarabara n'ibintu birateye isoni ku bantu babibona mugabo iyo ufite ikintu bikorashika ko ivyo byose bibarubuze kubera hari abagusuzugura no mose ejo bakazotakamba kugira ngo bafashe rero nibaza ko nibosuzugura ikintu na kimwe bokora nimba hariho n'impano Imana yaguhaye ikoresha ibyazo umusaruro peu importe ukuntu bagufata muri societe ariko ejo bazo bariko baraguta
gutahura simaka ngo ukora ibintu abantu batahura ahubwo ukora ikintu wumva ko kizogushikana ku bintu kanaka rero nawe wowe urumva ko akazi kawe urakanezerewe niyo mpamvu waje no kundondera ngaha oya si nk'ibishavu sinabashavuye cyane mugano kubera wantesheje gahunda zinari ndimo kandi nyene nuko wasanze namaze kwiyoza mu maso sino wari unkoreyeko rero kino bahanura nico onye ntidusuzugura akazi dukora kora kugira ngo bizotume n'undi muntu yimfuza kuza kukurondera kubera hari ahantu uri hari ijambo rimwe nigeze kubona umuntu umwe yanditse ngo aho wavukiye ntazotuma bamenya aho uzogera ahubwo hari aho uzogera hagatuma bifuza kumenya aho wavukiye nk'ubonye nkamwe ndagenda bateye amatsiko mutoza kuraba no muhira kera bazi bavukiye gutumbura nta nibisi ndahamaze mugabo ni bya bindi nyine guhindura ivyumviro kugira ngo umenye ko wavukiye ahantu kanaka simaka ngo aho hantu niho hazoguteza imbere ashobora guhindura ivyumviro nawe ugakora ibintu bizotuma ahantu hateza imbere ya rero no gukora tutitaye ku kintu na kimwe tutitaye ngo uri umukobwa mwiza cyangwa usa gute ubwo bwiza nyene bukoresha kugira ngo uvyaze umusaruro amaboko Imana yaguhaye hama witeze imbere uteze imbere n'umuryango nivyo numva novuga ntidusuzugura akazi ndimo urakoze cyane no bavuze biki cyane byo kubwira tuzogaruka ufise akanya gakwiye kugira ngo impanuro nuvuze ufise nyinshi ya nivyo nk'ubonye mwasanze ubonyene ngashyira no muri mudu kubera mwaje mutabimbiye tuzoza wagiye mubwira ngo bigende neza kuko numvuza ubu ufise vyishene byo kuguhana abajensiye kuko benshi cyane bafise mind zitandukanye zitari zo kurondera ya ego nivyo nabenshi ndakubonana nabo canke nkaganya nabo nama ndabumviza cyane nkasanga bose benshi bameze kumwe nta numwe yumvira ngo je notunga ikintu kanaka ntaraja ku mugabo yumvira ko kuja ku mugabo ari byo bizotuma batunga ivyo bintu ariko turashobora kuja kubakana tudusi ivyo twashitse birashoboka cyane gose nibi ndagushimiye cyane nanje ndagushimiye cyane mugabo gira abakunzi banje akajambo kangu abakunzi ba Cobas TV mwakoze cyane kudukurikirana ndabakunda mushishikare gukurikirana ibiganiro bigiye bitandukanye bica kuri Cobas TV ntimwibagire kugira subscribe na partage na commentaire na j'aime bemere kuzogaruka rero babwira ibindi birenze ya nzogaruka navyiteguriye ndatuganire turakundana gose ndagushimiye cyane nanje ndabashimiye cyane bakunzi mwakoze cyane kubana nacyo kuva ku ntango y'iganiro kugeza kirangiye gumana natwe turabakunda cyane